turabaramukije abakunzi b'Ikimamara TV aho muherereye hose tubipfuriza umwaka mushasha mwiza. Kuri micro ni Audy Mix, inyuma ya kamera CV Mix. Nkuko mubimenyereye Ikimamara TV turakunda gukorana henshi habaho turakunda gukorana n'abanyempano, abantu baba bafise impano zitandukanye. Si tukubajene uno munsi yo tukaba turi kumwe n'umwe mu banyempano, akaba aribo tugira tube turaganira kuri TV online yacu Ikimamara TV. Reka tubasabe imbere kuganira abanza twidondore. Yego ndabaramukije cyane mwese muriko muradukurikirana. Nitwa Habimana Jean Bonheur Keve, ariko benshi banze ku izina rya Jean Bonheur Harmoniciste. Yego Jean Bonheur Harmoniciste. Karibu ku Ikimamara TV. Yego murakoze cyane. Uno munsi hari akantu mbona kadasanzwe mu maboko yawe, gusa je sinzi uko ndabifata. Nahora mfata kumenga nakantu kenshi nakunda kubona nabana, mugo no munsi ndatangaye sanze umunyempano wacu afise akantu twese tumenyereye nk'akantu kabaki kabana. Kubatakazi okatubwira kariko nico gakora n'ukuntu gakora. Okay, nkuko ubivuza benshi barabufise ariko kandi babukoresha nyene nk'ibijuwe by'abana, kandi naje narakamaranye imisi nyene ntaratahura neza ico gakora. Bakita harmonica, ni instrument musicale bakoresha mu kuryosha umuziki nyene, mu kuvuza umuziki. Yego ni instrument musicale bavuza bakoresheje umunwa, donc bakoresha impemo mu kuyivuza. Abenshi babifata nk'ibijuwe nyene, mugabo nakantu karyosha umuziki cyane kubazi kukavuza. Karafise amanote kujya kwa piano, so gupfa guhuha gusa ngo wumve ko biryoshe. Karafise ukuntu bakavuza. Hariho kumbure muriga ukuntu mukavuza, ukagenda uravyiga buke buke uko ukavuza. Je siko nokavuza, je ntarigera ndavyiga n'umunsi n'umwe. Oya siko wokavuze umva abantu naho mwoba murazi, naho muba mwize ibintu ntimuvuza kumwe, naho mwese mwoba mwigishijwe n'umwe usanga umwe wese afise uko akavuza, ariko kame wavyize kukavuza ku buhinga n'ubundi akavuza ariko arakina sico kimwe, uravyumva nawe. Akenshi je nenda kamenyereye nkaho umenga ni nagakinisho k'abana. Vyagenze gute ngo wimvire kugakoresha, kuhitamwo muri instrument instrument musicale ni nyinshi, ariko kandi usanga umuntu afise impano zitandukanye. Hari abavuza gitari, hari abavuza piano, hari abavuza n'ibindi byinshi kumbure tutarinze kuvuga. Kubera ko wahise mwaka. Okay, je nahise mwaka kuko narabonye bakavuza cyane cyane abazungu. Mu Burundi sinibaza ko ari benshi babufata nk'ibintu biri serieux nka instrument musical, ariko nko hanze mu bazungu bo barabuvuza gose ugasanga ibintu biryoshe. Rero je maze kubibona naje ndagafise nkabona ukuntu abandi babifata nyene nk'ibintu bikomeye, naje naciye niyumvira ukuntu naje we no bishira mu ngiro, naje nkiga kukavuza. Sinovuga ngo hari umuntu mu Burundi yanyigishije ngo yaje arambwira ngo bakavuza uku canke iki. Oya, nakoresheje YouTube na Facebook, nkaza ndaraba ama video, nkumviriza ama tutoriel y'ukuntu bakavuza, hanyuma najewe nkaza ndashira muri pratique ivyo ngize, hanyuma ndateba najewe ndumva yuko nshobora kukavuza. Uretse ko uko babukora buba butandukanye, burafise ukuntu butandukanye, ugasanga hariho amanota mwamwe nko kuraka ako bita harmonica tremolo, ariko kaka usanga hariho amanote gakoreye muri do gusa. No kuvuga indirimbo zitari muri note ya do usanga zigoye kuvuza. Hariho n'ubundi rero mu manote yose, ariko hariho n'ubundi uretse ko buzimvye cyane. Mugabo nko mu Kimamara canke namwebwe bariko baradukurikirana, ndazi ko mukunda gushigikira abanyempano. Woza ubona umuntu akanguriye nk'ubu nyene usanga buhera kuri $25 gushika hari n'ubushika kuri $125. Urumva ko buzimvye cyane. Rero jewe nabonye abandi ukuntu babukoresha, naje ncamvuga nti rifo yuko najewe ntaguma ndagafinisha nkora, kandi ubu ndabona ko nshitse ku ahantu heza.
umunsi wa mbere ukagura wakaguze wisunze iki byagenze gute wari umaze kuraba ayo mavideo yawe ukavuga ati ko kajya kantu mbona umenga kararyosha umuziki reka kumbe nanje ndakagura canke warabibonye uvuga ati ka kantu nahora nkinisha mu nzu nahora mfata nk'akakinisho k'abana karashoboye kumviramo ikintu byagenze gute? Okay, je mu kukagura narumva ko ndagakunda nyene, narumva ko ndagakunda bisanzwe, nkaza ndakavuza rimwe rimwe, naho nyene sindakavuze ngo ndiko ndiga kukavuza neza, nkavuga za nyene najewe nkugufyina mugabo kuva ico gihe nyene maze kubona yuko nabandi bashobora kubuvuza mu ma evenement makomeye canke mu ma concert, niho naciye ntangura kubona yuko naje nkwiye kugira, ariko naje vraiment nkikagura sinavuga ngo nakaguze nzi neza avantage canke nzi neza ico bagakoza, gusa narumva ndagakunze kujya ku mwana nyene akunda ikijuwe akavuga ati sinumva ko nogata mugabo sinari nzi neza ko ari gicurarangisho gikomeye. Ako ka instrument kawe ukakoresha he ukavuza he nakahe kunguko umaze kubona kuva utanguye kugafata, kuko urumva ugafata nk'akantu kari seriye mu bintu byawe ugashaka kugeza kure, nakahe gaciro ugahereza paraporo y'ibindi byuma bakoresha? Okay, gushika ubu je ngitangura kukavuza ndiko ndakavuza kubera abantu benshi nyene babifata nk'ivy'abana bambona yuko najewe ndiko ngira ngo bakwa kuvuga ati ni retour d'âge kubera ko babifata nyene nk'uko umenga ni vya bintu vy'ebijuwe vy'abana. Ndababwiye nti je ndashobora kuvuza aka kantu kandi tukavuza indirimbo tugakorana no mu pianiste umubateri bose, donc twese tukavugiriza rimwe kandi ugasanga ibintu biraryoshe, bumva nyene umenga ni ibintu byo gufyina by'abana mugabo nagiye ndakora utu video tumwe ngakora indirimbo zitandukanye gushika ubu rero abantu bamwe nubwo hari abakibibona nk'ivy'abana mugabo benshi baramaze kubona yuko ari ibintu araka gicurangisho gikomeye. Rero ubu muri eglise naho nyene ndavuza canke hari yindi evenement bisanzwe ndashobora kuvuza nyene. Rero je ndagaha agaciro gakomeye cyane kuko ni instrument yiwanje, kurya bavuga ngo umuntu namba ari uvuza bass akaba umu bassiste nanje ndi umu harmoniciste. Tucishirize ko wongera uryohera n'abariko baragukurikirana mu Kimamara TV. Okay, reka ndabavugirize nk'indirimbo ya ijya ndirimbo ya David ivuga ngo ubuntu nibwo bwankikije narahariwe. Bwabone tukubonye uri kuravuza ako ka instrument musicale, mu bisanzwe inyuma yo kuvuza ako ka instrument musicale kawe warusanzwe uri umuririmbyi? Ego ndi umuririmbyi, ndirimba indirimbo cyane indirimbo zo guhimbaza Imana don gospel. Ego ariko gushika ubu ntayo ndashira habona kuri audio canke video, ariko biri mu migambi ubu ndaririmba nyene muri eglise no mu yandi matimu. Ego iyo instrument musicale yawe yo bimaze kuba urayikoresha kenshi mu izo ndirimbo zawe woba usanzwe uririmba? Iyi instrument ndamaze kuyikoresha, abo babifuza kubona ama video yanje canke aho nayikoresheje bashobora kuja kuri YouTube bakaraba bwabone harmoniciste canke no kuri
kuri Facebook ndafise page yitwa Jean Bonheur harmoniciste, basha babonaho amavideo yanje atari make maze gukoresha iyi harmonica. Ndabona yuko evolution ni nziza, ndiko ndatera imbere go cyane. utazi bonere yifuza kumbure kumuterera canke kumwegera kugira ngo umufashe usangize abandi bajene kuyo mpano yawe, yo musangahe zogenda kutegura bagutora? Okay, reka ndabaye nimero yanje ya telefone kugira niyo yoborohera cyane ko bantora. Ni 76 143 350. Aho haba kuri WhatsApp niyo nkoresha canke ku nimero isanzwe. Woba nkeneye yabo ubunterera canke ukeneye yuko dufashanya kugira ngo dutezanye imbere mu yoba gafise nawe nyene canke yipfuza kumenya ingene gakora, nawe nyene yoca twovugana tukavugana uko bigenda. Gira kadubwiye abariko baradukurikira. Ego, abariko baradukurikirana no babwira ko dabora batarababone mwiyaboneshe ku Kimamara TV, hanyuma mugire like na share kandi kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro vyiza Kimamara ibashikiriza. Reka tugushimire. Ego, murakoze cyane, namwe nshimira n'abariko baradukurikirana kandi ni ibintu vyiza n'abandi bipfuza kubuvuza bonyegera tukavugana kugira ngo duteze imbere, tureke kuza turafata ibintu nk'ibijuwe gusa mugabo bifise agaciro. Hanyuma n'abandi murekura uburyo bwanyu muduterere kugira turonke ivyuma vyiza. Aka ni gatoya mugabo ubu original burazimvye, ariko ndizera yuko nabwo nyene buzoboneka. Murakoze cyane. Ego, namwe ndashimiye Kimamara TV kuba bampaye akanya kugira ngo tuvugane n'abandi batari bazi cyane cyane iki gikoresho ko ari ikintu kimeze neza, kugira ngo nabo no munsi babimenye. Murakoze.